Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cuno munsi, aho musanze mubona yuko turi gufise umushitsi uno munsi ntidutamba twirorera, kandi mu minsi heze irangiye twari twaronse umushitsi atubwira ijambo ry'Imana, aho yatubwiye ijambo rivuga ngo ni iki wibutsa Imana mu minsi umaze mu buzima bwawe bwa minsi yose, ufise iki wo kwibutsa Imana kugira ngo Imana igire ico yogukorera, kugira ngo Imana igutabare. Birakwiye ko umuntu aba afise ikintu yibutsa Imana, birakwiye ko umuntu aba afise ikintu akorera Imana, kugira ngo igihe yoba ari mwirinde asenge yibutsa Imana bya bindi vyiza yakora. Ico gihe badusomeye amajambo avuga ku bijanye n'umwami Hezekiya ingene yibukije Imana yuko yabayeho agendera mu kuri no mu kugororoka. None rero tugiriwe ubuntu n'Imana gusubira kuronka n'umukozi w'Imana kugira ngo asubire atuganirize biciye mu ijambo ry'Imana. Reka rero ntabarambiye tumuhe kaze aturamutse, mbere kubera yuko hariho n'abantu kumbure bashobora kuba batakurikiranye kiriya kiganiro carenganye. Twobasaba ko kumbure muca mukirondera ngaha nyene ku rubuga rwa Ntambura Idahita TV, hanyuma aho ari rya mbere mu mubonye tuce tumusaba aturamutse, hanyuma yongera twidondore, tuce tugaruka rero dusenga Imana, dusengera umwanya w'ijambo, hanyuma aca tubwire co Imana yashize mu mutima wiwe. Kaze mushitsi muturamutse mwongere mutwidondore. Tumanje gushimira cyane umukozi w'Imana duhara akanya keza kugira ngo twidondorane twongere kuramukanya namwe. Banje kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina yanje nitwa Emeline Ndiho kubwayo. Nagiriwe ubuntu bwo kumenya uwo mwami, niyo mpamvu ndi hano imbere yanyu kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. Yavuze ijambo rikomeye, twaherukana twasangira ijambo, aho twabona ko bikwiye ko umuntu mu kubaho kwe yokora ibikorwa byiza kugira ngo mu gihe yoba ageze mu bibazo ashobore kwibutsa Imana kugira ngo imugirire neza. Garutse uno munsi rero natewe iryo teka n'Imana kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. Reka dusubize akanya umukozi w'Imana dufashe no gusenga kugira ngo dusangira ijambo ry'Imana. Yego, nkuko muvyumvise rero umukozi w'Imana umushitsi wacu yitwa Ndiho kubwayo Emeline. Reka rero dusenga Imana, twiragize Imana, duhamagara Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cuno munsi, hanyuma ace adushikiriza ijambo atuzaniye ubutumwa bwiza. Twizera yuko niwabukurikirana, niwabushirako umutima, nutasamara, uza kuronka ico Imana ikugomba, kuza kuronka ijambo rihindura amateka y'ubugingo bwawe, uza kuronka ijambo rikubera impamba muri no rugendo ruja mw'ijuru. Dusenga Imana, twiragize Imana, hanyuma umushitsi wacu ace atugira ku muriri atubwira ijambo Imana yashize mu mutima wiwe. Turagushimiye Mwami Imana, turagukengurukiye cane, turaguhimbaje kutwemereye ukongera kuduhuza n'uyu mushitsi, kutwemereye ukongera kuduhuza na bano bene data basanzwe bakurikirana bino biganiro hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook na za YouTube, mbere na za WhatsApp. None rero turaguhaye kaze, ngwino bane natwe, ngwino uganirize imitima yacu, ngwino uvugane natwe, umuntu wese umugendere biciye muri kino kiganiro. Mana, gukurikirana kino kiganiro ntumere nk'umwanya umuntu ataye canke apfishije ubusa, ariko kino kiganiro ugendera umutima w'umuntu wese agikurikiranye, ukeneye impemburo umuhemburo, ukeneye ibihe by'indemesho umuremesho, ukeneye kwigishwa umwigishe, ukeneye kwihana umwigisha ibyo akwiye kwihana biciye muri kino kiganiro. Turakujeho, turasambuje, turakomvomboje imigabo n'imigambi y'umwansi Satani yotuma kino kiganiro kidashikira abo categerezwa gushikira, canke n'abagikurikiranye ugasanga nta kintu bakwiyemo kubera ko basamaye. Ariko Mwami Imana, tuguhaye kaze ngo ivyo ugomba byose bishishikare kutubako. Urakoze kuri Imana, turakwizeye kubana nacu kuva muri no ntango ya kino kiganiro gushika mu iherezo ryaco, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen. Turamuhaye kaze rero umukozi w'Imana tubwire ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana arakoze cyane ku kanya keza duhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndongeye kubaramutsa kandi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo kutumvira Imana bizana ibyago. Kutumvira Imana bizana ibyago. Iyo umuntu atumviye Imana ahura n'ingorane nyinshi. Iyo umuntu atumviye Imana ahura n'ibibazo byinshi. Iyo umuntu akora iby'Imana
birashaka ahura n'ingorane nyinshi. Niyo teme nzanye kugira ngo dusangire uno munsi. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yona igice ni cya mbere. Turaza gusoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, cyo dusimbira ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Nibaza ko ayandi majambo murashobora kuyasoma kugira ngo mushobore gutahura cyane iki jambo ry'Imana rivuga. Turasoma ijambo ry'Imana, indanzi y'amajambo iravuga ngo Yona atumwa i Ninewe yanse kujayo amigwa n'urufi. Umurongo wa mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti va hasi uje i Ninewe cya gisagara kinini ukiburire, kuko ibyaha byaho byarundanye bigashika imbere yanjye. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho i Tarushishi ave mu nyonga ziwe. Amanuka i Yopa abona ubwato buja i Tarushishi, atanga ikibuguro atambukira muri bwo ngo ajyane n'abagiye i Tarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho. Maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhuta c'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Umurongo wa 15. Nuko baterura Yona bamuta mu kiyaga, ikiyaga kireka gusuriranya. Maze abo bantu baca batinya Uhoraho bihebuje, bamuha ikimazi, bamusezeranira amasezerano. Uhoraho agera urufi runini ngo rumire Yona. Maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Imana itugwanire cyane. N'aya majambo meza nashatse ko tuganira. Ndakubwira ngo teme kutumvira Imana bizana ibyago, kutumvira Imana bizana ibihano. Yona yari umukozi w'Imana kandi Imana yamushingira intahe. Ariko ijambo ry'Imana rishika kuri Yona riramubwira ati Yona genda i Ninewe uburire ubwoko bwanje, ibyaha byabaye byinshi, ibyaha bivangatiranya mu byaha byinshi, bivangatiranya mu bitagira ikimazi byinshi. Genda i Ninewe uburire abantu banje, wabwire ubutumwa bwo kwihana kugira ngo bave mu byaha. Ariko Yona yiyumvira guhunga Imana, ariko Yona yiyumvira guca kubiri n'icyo Imana ivuze, yiyumvira guhungira Imana i Tarushishi. Yiyumviraga yuko Imana yoba hariho ahantu idashobora kuba yobona, yiyumvira kuja i Tarushishi. Kandi uko yabyiyumviraga Yona yarabikoze. Yona amaze guhunga ahungira i Tarushishi, niko yagendaga ageze mu kayira abona ubwato buje i Yopa. Aravuga ngo uko biri kose ndashobora kujana nabo, ari ikibuguro. Yona amaze kurira ubwato, ni kuvuga ngo yagomba guhungira Imana i Tarushishi. Haboneka ibyago byinshi, haboneka intambara nyinshi mu bari mu bwato. Harimwo abatunzi benshi bari bavuye kurangura ibyabo, kumbure bariko babitahana mu gihugu cyabo. Ariko Yona amaze gushika mu bwato, haboneka intambara nyinshi, haboneka ingorane nyinshi. Ni kuvuga ngo ubwato butangira kuzama, ubwato butangira kumera nk'ubwo kwikubita mu kiyaga. Baravuga ngo noneho turapfuye, baravuga ngo noneho turagowe. Batangura kwiganyira, batangura kurira, baribaza ati mbega bigenze gute, ati mbega turapfuye. Ni kuvuga ngo baravuga ngo uko biri kose ni ibintu byinshi dufite mu bwato, reka dukureho bike dute mu mazi kugira ngo dushobore kuraba ko ubwato bwoshobora kumererwa neza. Abatunzi bari mu bwato n'ibyabo bakura ibyabo bata mu mazi, bibaza ngo niyo ngorane kuko byaba byabaye byinshi cyane mu mazi. Ariko ubwo batayoga niko ubwato bwashishikara kwisuriranya, niko ubwato bwashishikara kuzama, niko igihuhusi cy'umuyaga cyashishikara kuba cyinshi cyane. Ariko uwo mwanya Yona yari yibereye mu mfuruka yisinziririye, ataco yinona, atangorane n'imwe afise. Ni kuvuga ngo abari mu bwato bari mu maganya, umuntu wese atangira kwambaza Imana, aravuga ngo Mana dutabare turapfuye. Ariko Yona arisinziririye, Yona nta ngorane afise. Bamaze kubona byanse gutora inzira, baravuga ngo uko biri kose reka duhindure imikenyuro, reka dupfinde ubupfindo, turaho umuntu yoba ariko atera kino kibazo. Niko gutangura bapfinda ubupfindo. Ubwo bupfindo bagize bwerekana Yona
rushishi arababwira ngo genda umuntu w'Imana kumbure nahuza Imana yarantumye kuburira ubwoko bwayo ariko mpitamo guhungira itarushishi niko kumubaza ati mbega twogira dute kugira ngo ubwato bushobore kuronka amahoro arababwira ati mvana mu bwato munterere mu kiyaga kumbure ubwato burashobora kuronka ituze. Uwo mwanya abari mu bwato bafata Yona bamuterera mu kiyaga ubwato bubona gutuza ubwato bubona kuronka amahoro. Yona yiyumvira guhungira itarushishi yiyumvira guhunga Imana yanse kumvira Imana yanga gutumwa n'Imana yanga kumvira Imana ikimutumye kugira ngo agende kuburira ubwoko bw'Imana ariko Yona mu nyuma y'ibyo uko yanse kumvira Imana nakubwiye ko teme ivuga ngo kutumvira Imana bizana ibihano ni kuvuga ngo Yona yavuye aronka ibihano kuko yanse kumvira Imana bamaze kumuterera mu kiyaga igera urufi rwo kumira Yona. Bibiliya irerekana ko ari urufi runini cyane kandi rwari urufi runini rwose ni kuvuga ngo Yona amaze gutererwa mu kiyaga urufi rwamize Yona. Bibiliya itwereka ko Yona yamaze mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Ibyo byabaye kubera iki? Byabaye kubera ko Yona yanse kumvira Imana, byabaye kubera ko Yona yanse kumvira Imana yimutumye, yanse kuja kuburira abantu b'Imana. Ni kuvuga ngo ni bya bihano Imana imushirako igihano, Imana iramuhana, Imana imwereka ububasha bwayo, iramwereka ko kutumvira ari kibi, kutumvira ari icyaha kibi. Imana nayo imuhanisha kumara iminsi 3 mu nda y'urufi n'amajoro 3 mu nda y'urufi. Ni kuvuga ngo Yona amaze gushika mu nda y'urufi ugerageze gusoma amajambo urabona amajosho yabaye muri we. Kumbure yiyumvira gukorera Imana bitagishoboka, yiyumvira gukorera Imana yamaze guhanwa n'Imana kandi yanse gutumwa n'Imana agifise umwanya wo kugenda ata kibazo na kimwe arahura naco. Ni kuvuga ngo Yona aricuza atangira kuganya ari mu nda y'urufi atangira kuganya aravuga ngo se Mana wo muri hano hantu noheza nkahaguruka nkaza kugukorera noheza nkahaguruka nkaza kukuvugira. Ni kuvuga ngo Imana irahana Yona kubwo kutumvira kwiwe. Ayo majambo ndayazanye kugira ngo tuyasangire. Uno munsi nawe warahamagawe, uno munsi wahamagariwe mu bikorwa bitandukanye. Ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba ufise ingabire zitandukanye wahamagariwemo n'Imana kugira ngo uyikorere, cyangwa ushobora kuba waratumwe n'Imana kuburira abandi mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko uravuga ngo nta mwanya mbifitiye, iby'isi byaragutwaye, ubona ko umenga kandi aho gukorera Imana nagufise nagukironka. Ni kuvuga ngo wanse gukorera Imana, ibyawe byagutwaye, wanse gukorera Imana, ariko nakuzaniye ijambo, nakuzaniye ubutumwa, nakuzaniye amajambo akomeye ndakwereka ko kutumvira Imana bizana ibihano. Niba warahamagariwe mu buririmbyi, reka ndagusaba ushishikare ukorera Imana. Ni ibintu bikomeye cyane kuba wova aho Imana yagusize ukaja mu kindi kibazo Imana itakunezerererwamo, ariko nagomba nakubwire ngo niba uri umuririmbyi komeza uririmbe, niba uri umuvugabutumwa komeza uvuga ubutumwa. Mu rugendo hari intambara nyinshi, mu rugendo haba ingorane nyinshi, mu rugendo ibibazo ni byinshi byatuma usubira inyuma, ariko ndakuzaniye amajambo meza kugira ngo by'ukuri wirimbure umenye uko biri kose nafise Imana yampaye umurimo, nafise Imana yantumye muri izo ngorane zawe, muri ibyo bibazo byawe. Aho nyene ni Imana igomba ko uyikorera, aho nyene ni Imana igomba ko wamamaza ubukuru bwayo. Reka ndagusaba ngo ushishikare, ntabwo wagenewe kuba mu bunyantege nke, ntabwo wagenewe kuba muri izo nyene bibi wowe urimo, ariko ndaguhamagarira cyane gutumbera inzira y'Imana, wumvira Imana, wemere gutumwa n'Imana. Mwene data kutumvira Imana bizana ibihano, mwene data kutumvira Imana bizana ibyago, mwene data kutumvira Imana bijana mu mahonero. Ni kuvuga ngo emera wumvira Imana, emera ukorera Imana, ubuzima bwo mu isi buzorangira.
icyo gihe uwakoreye Imana yigegeza mu bandi azogaragara. Ariko nagoma nagusabe ngo uwo munsi utaraza, uwo munsi utaradusatira, reka ndagusabe ngo ushishikare. Bene data, nicyo gihe turimo, turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe cy'iherezo, aho benshi bahora baririmbira Imana bariko babivamo, aho benshi bahora bahanurira abandi bariko babiheba, aho benshi bari bahamagariwe n'Imana mu mirimo itandukanye bariko babivamo. Turi mu gihe cy'iherezo, turi mu gihe cya nyuma. Nagusaba guhagarara neza, nagusaba gukorera Imana neza, nagusaba kumva ivy'Imana wavyinjiramo vy'ukuri ukemera gukoreshwa n'Imana, kuko inyuma y'ubu buzima ndagoma nakubwire ngo hariho ubundi buzima. Hariho igihe uwakoreye Imana mu mwemu no mu kuri agiye kuzogaragarira. Hariho igihe uwakoreye Imana atari mu buryarya bigiye kuzogaragarira, aho Yesu azoza akazamukana ishengero ryiwe. Ni kuvuga ngo uwamukoreye mu mwemu no mu kuri akamuha ikibanza cyiza cyo kwicaramo, ariko uwakoreye Imana mu buryarya azomubwira ngo sindakuzi. Niba wararirimba Imana ikabyishimira, nagoma ndakubwira ngo Imana nizoraba intango y'igihe, nizoraba intango yo gukorera Imana kwawe, nizoraba aho watanguriye mu kumenya Imana, ariko iragiye kuraba isozera ryawe. Mbega ugiye gusozera gute mu murimo w'Imana? Ntabwo umeze nka Yona, ntabwo umeze nka Yona aho utuye cyangwa se mu bikorwa by'Imana ukora, mu bikorwa by'Imana uhagazemo. Ntabwo uri Yona, ntabwo uri gutuma umurimo w'Imana ugenda nabi, ntabwo uri gutuma ibikorwa by'Imana bizama. Erega Yona nawe yaratumye abatunzi bahomba kubwo kutumvira Imana kwiwe. Erega Yona yatumye imirimo y'abandi igenda nabi kubwo kutumvira Imana yiwe. Ariko nagoma ndakubwiye ngo ntumere nka Yona. Reka uvavanure n'ibyo bituma wota umurimo w'Imana, reka uvavanure n'ibyo bituma wohe mu murimo w'Imana, ugaruke kugira ngo uramirize, wongere kumvira Imana, wongere gukorera Imana. Bene data, inyuma y'urupfu nta kundi gukorera Imana, inyuma y'urupfu nta kundi gukorera Imana, inyuma y'urupfu nta kundi kwibuka Imana. Hazoba hagaze ko umuntu wese asuzumwa, mbega naka yakoze gute kugira ngo uhembwe ibikwiranye n'ibyo wakoze. Niba utumviye Imana, nagoma ndakubwira ngo hari ibihano imbere yawe. Niba utari gukorera Imana neza, nagoma ndakubwire ngo hari ibihano imbere yawe. Mose yari umukozi w'Imana, kandi Mose Imana yamushingira intare, ariko Abisirayeli bari mu rugendo bahura n'inyota, inyota irabica, inzara irabica. Mose arataka aravuga ati, Imana uko biri kose abantu bampaye inyota irabishe. Imana ibwira Mose ati, genda ukubite ku gitandara inshuro izi, kumbura amazi araza, Abisirayeli babone kunywa amazi. Kubera ko Mose atumviye Imana ngo akubite inshuro yahawe, inshuro yabwiwe n'Imana, ararenza icyo Imana yamubwiye. Ni kuvuga ngo byamuzaniye igihano nawe, kuko mu gihugu cy'isezerano ntabwo yahonyoyeyo, mu gihugu cy'isezerano ntiyashoboye gushikanayo ubwoko bw'Imana. Ni kuvuga ngo nawe aronka igihano. Najya kukubwira ngo kutumvira Imana bizana ibihano. Mose ntibyakunze ko ashika mu gihugu cy'isezerano, kuko yanze kumvira Imana, yaranze gukora ivyo Imana yamutegetse, akora ibimujemwo. Ni kuvuga ngo vyanga ko ashika mu gihugu cy'isezerano. Nawe ndakubwira ngo, naje kukubwira ngo wumve icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Numere nka Yona, uno munsi amajambo abwirwa wewe, uno munsi amajambo ni wewe uyabwirwa. Nagoma ndakubwira ngo usuzume ibikorwa byawe. Mbega ni wowe umeze nka Yona, uri gukorera Imana gute, uri gukora gute, uri kuvugira Imana gute mu murimo wawe Imana yaguhamagariye? Ntabwo uri mu kazu yazi, ntabwo ubikora cyangwa bikunde, ntabwo ubifata ibisanzwe. Ariko nagoma ndakubwira ngo mwene data, hagarara neza mwa kino gihe turimo. Ni igihe abenshi bariko basubira inyuma, ni igihe abenshi bariko bata imirimo y'Imana, ni igihe wari umuririmbyi ariko yigira mu busambanyi, ni igihe wari umusiguzi ariko yigira mu kuzana abagore barenze urugero. Ariko nagoma ndakubwire ngo vayo, ntabwo ariho wagenewe kuba, ntabwo wagenewe
kugira ngo dusangirane nawe. Ntabwo naje kukurambira, ntabwo naje kugutwara umwanya, ariko mwene data nagomba ndakwinginge kugira ngo wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ni wowe ubwirwa aya majambo. Haracyariho akanya ko kwirimbura, haracyariho akanya ko kwibaza ati mbega nkora gute, mbega mvuga gute. Mwa kino gihe cya none turimwo ni igihe cya nyuma. Ubirabishije amaso ubwawe urashobora kubibona. Ushobora kuba wakuze wumva ngo Yesu azoza ukabifata ibisanzwe. Igihe nkiri umwana muto narumva ngo Bibiliya ivuga ati mu gihe cy'iherezo umugabo umwe azigereka abagore 7 cyangwa barenga. Narumva bavuga ngo hazoba igihe cy'inzara, narumva bavuga ngo hazoba ibitandukanye, ariko ndiko ndarama iki gihe tugezemo bene data niko biri, ndabibonesha amaso yanje. Ibyo numva bavuga ngo umugabo azigereka abagore 7, uno munsi baramaze kurenga na 10 na bangahe. Ibyo ni vyerekana igihe cya nyuma, igihe cy'iherezo. Nutahagarara neza wemere kuvuga uko Imana igutegeka kuvuga, wemere gukorera Imana, wemere kuvugira Imana, nagomba ndakubwire ngo hari ibihano imbere yawe, hari ibihano imbere yawe, hari igihano ku muntu adakorera Imana neza. Igihe Yesu azoza akagusanga mu kwivanga kwawe, nagomba ndakubwire ngo hari igihano gikomeye cyane. Nawe kuba maso, nawe kwisuzuma ibikorwa byawe ukora sindabizi, ariko ijambo Imana yamaye kugira ngo dusangire nawe n'iryo mwene data. Ndagusanga wirimbure, uraba uhagaze, uraba ukuri kurakorera Imana. Mbega urumvira Imana mu gikorwa Imana yaguhaye? Uri gukorera Imana gute? Uri kuvugira Imana gute? Uri ko wemera gutumwa n'Imana gute? Mbega ntabwo umeze nka Yona, ntabwo ugomba guhunga Imana nka Yona, ariko nagomba nakubwire ngo nawe ushobora guhungira Imana, kuko haba mu kiyaga, haba mu kirere, haba bwina mu mitima yacu, nta na hamwe Imana itabona, nta na hamwe ushobora guhungira Imana. Ariko icyo ndagusaba, haracyariho akanya keza ko kwegera Imana, haracyariho akanya keza ko kwirimbura. Oya, nturindire guhanwa nk'uko Yona yahanwe, nturindire kuja mu vyago nk'uko Yona yaciye mu vyago, ariko ndagusaba ucumve aya majambo, ufate ingingo, ucumve aya majambo, uhindukire, ucumve aya majambo, wemerere Imana igutume, ucumve aya majambo akubere umushinge, akubere impamba yo kubandanya urwo rugendo. Naco bitwaye kuba waba umaze igihe hari umurimo w'Imana wataye, naco bitwaye kuba waba umaze igihe hari igikorwa utagikora Imana yakujeje, ariko ndakubwira ngo naka kanya nyere kugira ngo wirimbure ubandanye urugendo Imana yaguhaye. Naka kanya nyene urose kugira ngo wirimbure ubandanye vy'ukuri gukorera Imana. N'umwanya wawe mwene data, tugiye kwa mukanya keza ko gusenga Imana. Sinzi uko wakiriye ano majambo, sinzi uko wumvise ano majambo, ariko nagomba ndakubwire ngo na majambo akomeye, na majambo akomeye aje kukwibutsa Imana yacu dukorera ni nyabushobozi, kandi Imana yacu irahana. Imana yacu iyo ukoze ibyo utagomba irashobora kuguhana. Yona yaramuhanye, nukora nabi nawe irashobora kuguhana. Ariko ndaguhamagara mwene data, muna mwanya mwiza wo gusenga kugira ngo wibaze, mbega nanje mpagaze gute mu murimo w'Imana, mu kwamamaza ubukuru bw'Imana? Mbega ndiko nkora gute? Mbega naho nanse kumvira Imana? Mbega naho nanse gutumwa n'Imana? Niwasanga hari icyo uhagije, ucufatikanye nanjye n'isengesho kugira ngo vy'ukuri duhamagara Imana, duhamagara ubushobozi bw'Imana. Nubwo bimeze uko, nubwo Yona yase kumvira Imana, Imana yaramuhariye, Imana yaramubabariye, amaze kwemera ari mu nda y'urufi, yamaze guhanwa, aravuga ngo Mana we nkura aha hantu nogenda kwamamaza ubukuru bwawe. Ni kuvuga ngo nyuma y'iminsi 3 Imana yazamuye Yona mu nda y'urufi imukurayo, kandi guhera ako kanya nyene Yona caja kuburira ubwoko bw'Ininewe. Ariko ikintu gitangaje, ikintu cy'ubushobozi, Yona amaze kuvuga amajambo meza mu
gihugu c'Ininewe barihanye kuko bari bafise inyota yo kumva ijambo ry'Imana, bari bakirindiriye ubaburira, bari bakirindiriye ubahanurira kugira ngo vy'ukuri bihane. Nawe hariho abakurindiriye kugira ngo bashobore gukira, nawe hariho abakurindiriye kugira ngo bashobore kwihana ibyaha. Mwiyo ngabire nyene Imana yaguhaye hari abarindiriye gukizwa kubera wewe. Nagomba ndagusabe ngo niwicarike ingabire wahawe n'Imana, ariko koresha iyo ngabire kugira ngo abagiye gukira kubwayo babe benshi, kandi nibaza kuzobirongera umugisha mwinshi cyane. Tugiye gusenga Imana. Amajambo nakuzaniye nayo, ariko sinibagira kukwibutsa ngo kutumvira Imana bizana ibihano. Mwene data nagusaba kumvira Imana, mwene data nagusaba kugororokera Imana, mwene data nagusaba kumva wocira bugufi iyo Mana kugira ngo wemere gukoreshe. Turi mu gihe cy'isozera, turi mu gihe cyanyuma, turi mu gihe cy'iherezo, aho umuntu wese akwiye guhagarara yemye mu gakiza yakiriye. Hagiye kuza byinshi byatuma bikunyiganza bigatuma uva ku murimo w'Imana, ariko nagomba nagusabe ngo uramirize kugira ngo vy'ukuri Imana yacu itubone mu kibanza cyiza, ikubone mu kibanza cyiza, wongere kunezererwa n'Imana, wongere gushimwa n'Imana. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara ubushobozi bw'Imana. Niba ubona hari aho watakarije, niba ubona hari aho Imana yagutumye ukanka kugenda, niba ubona hari icyo Imana yokuraba ikakugayaho, niba ubona hari icyo tuma wohanwa, nagomba nagusabe ngo dufatikanye no gusenga. Nawe uhamagara ubushobozi bw'Imana, uhamagara imbaraga z'Imana, uhamagara ubushobozi bw'Imana kugira ngo bikunde Imana ikuzamure, ntugahanwe ariko wirimbure kubw'amajambo wumvise, by'ukuri wongere kugira ibandanya ryiza mu gikorwa cy'Imana. Tugiye gusenga Imana yacu. Reka dusabe umukozi w'Imana yadufashije gusenga ubwa mbere, adufashe kandi no gusengera wewe wirimbuye, adufashe kandi no gusengera wewe wemeye kuramiriza, wewe wabonye ko hari aho watakarije, by'ukuri wongeye gutora kugira ngo uhunge uburake bw'Imana, uhunge igihano cy'Imana. Nawe wisengere, wahamagara izo mbaraga z'Imana kandi zirakora kuri wewe. Nuziha ikibanza, nagomba nakubwire ngo Umwami wacu aracyari ku ntebe y'imbabazi kandi arakwemerera kugira ngo wongere kubandanya urugendo. Turahaye ikaze umukozi w'Imana dufashe no gusenga. Turagushimiye Mana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane urukundo udukunda twebwe abari mu isi. Warwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rube, ariko ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Ubwo bugingo nabwo buzana mu kwihana, mu kwezwa, mu guhinduka, tukaba bazima, tukava mu byaha, tukava mu bugaba, tukava mu kutumvira Imana. Kubera kutumvira Imana kuzana ibyago, kuzana ingorane, kuzana akaga, kuzana igihano. Turagushimiye Mana kubw'ano majambo turungikiye, turagushimiye Mana kubw'ano majambo urungikiye umuntu yareka arumviza kino kiganiro. Turagushimiye Mana yuko utwitwararika, utwitayeho kandi utubabaye, ariyo mpamvu turungikiye ijambo kugira ngo umuntu wese araba ahantu yahamagariwe, arabe ko ariko arumvira Imana, kugira ngo umuntu wese arabe ko atabaye ikigaba, kugira ngo umuntu wese arabe yuko ariko arakora iby'Imana igomba, kugira ngo umuntu wese arabe ko atariko arafata inzira ija Yopa nk'uko Yona nawe yabigenjeje, aho kuja i Ninewe agahunga Imana, akanka kuyumvira, akanka gukora iby'ubugombe bw'Imana bwamutegetse gukora. Turagushimiye Mana, abo ukunda urabahanura, abo ukunda ubabwira ibibi barimwo, abo ukunda ubabwira ibyiza ugomba ko babamwo. Turagushimiye Mana ku rukundo rwawe rugaragaye mu ijambo ryawe, rukatubwira ibyo dukwiye gukora. Ntuhabwe ishimwe n'icubahiro. None rero turasengeye umuntu wese yumvise iri jambo, bikaba bigaragaye yuko nawe asanze hari ahantu atariko arumvira Imana. Abahamagawe ni benshi, ariko abariko barakora ico babahamagariye nibo bake muri ino minsi,
kubera umwitwarariko bya buno bugingo, kubera kurondera ubuzima kumbure, kubera kumbure kurondera ibyashara, kubera kumbure kudandaza, kubera kumbure kurondera ubuzi, kubera kumbure gukora mu mashirahamwe atandukanye. Ibyo byatumye umwanya wo kumvira Imana, umwanya wo gukorera Imana, umwanya wo gukoresha ingabire bahawe, umwanya wo kuba mu muhamagaro utera uba muke. Mbere benshi muri bo uwo mwanya nta n'uwo bagifise, barabiryamitse, barabyicaritse, kandi hariho abantu babikeneye. Tubonye ngo Ninewe bari bafise inyota, bari babuze ikintu kimwe rudende rwadege, naco ico kintu cari cuko baronka umuntu ababurira. Bamaze kuronka umuntu ababurira rero ngo baca barihana, kandi nawe ucurabahangaza, ucurahanagura ibyaha byabo, ucurabemera, ucubongera iminsi yo kubaho. Ibisagara c'Ninewe uca ugiha impore impande zose. None rero Mwami Imana, ndasengeye umuntu wese yitahuye akavuga ngo nanje nsanze nari narahamagariwe mu ivugabutumwa, nanje narahamagariwe kuba umuririmbyi, nari mfise ibikorwa nakora mu ishengero, ariko ubu sinkibikora, ubu narabivuyemwo, ubu narabihevye, naragabiye Imana, sinumviye Imana. Ariko ndumvise mu ijambo ry'Imana yuko kutumvira Imana bizana igihano. Naho ntarahanwa, naho ntarahura n'igihano c'Imana, ariko impera n'imperuka iyo biriko biratera bija, biriko binjana mu gihano. Kuno kutumvira Imana kuriko kunjana mu gihano. Umuntu rero yitahuye akavuga ngo Mana ntumbabarire, nibigarukire hano. Ukutumvira Imana kwambaye ko, Mana numpangaze, numvize ko imbabazi, nunshoboze gusubira kuba mu mugabane w'abantu bumvira Imana. Uyo muntu imbabazi zice zimubako, kubera ko yihanye ukutumvira Imana kwiwe, kubera ko yihanye ibyo yagendeyemwo. Umugwize ko imbabazi, hama umusubize mu mugabane w'abantu bariko barumvira Imana. Kubera ku rundi ruhande kumvira Imana kuzana umugisha, kumvira Imana nta gihano kuzana. Rero Mwami Imana, umuntu wese yihanye numusubize mu mugabane w'abantu bariko barakumvira, hanyuma kumvira Imana kumuzanira umugisha, kumuzanira ingero itagabanije, uzobukoze. Urakoze kuri Imana. Rero ibyo ugomba byose bishishikare kuba tukoretse umukozi wawe ucishije muri jambo ryawe, niwongereza amavuta aho akuye rino jambo. Ingabire yiwe nishishikare yaguke Mana, nushishikare umugira igikoresho cawe kizima kikugirira ikimazi. Nushishikare Mwami Imana umukoresheje ubuhizi n'iby'ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza mu izina rya Yesu, kuko ibikorwa ni byinshi, indimiro zirahari, ariko abakozi nibo bake. Ndakwigize rero ngo wagure ibyo washize muri we kugira ngo bikunde, nawe ubyikore ko mu kubikoresha mu ndimiro zawe. Urakoze kuri Imana. Ibyo ugomba byose turabyatuye kuri bano bantu bumvise kino kiganiro, kunga tuvyiyaturako mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, niwe tubisabye tuvyizeye. Amen.